kuri nosi haba ivyaha bitandukanye, kuri nosi haba ibikorwa bigenda birakogwa bitandukanye, ndetse hakaba n'ibicumuro umuntu ashobora kwicumurako. No kuvuga haba ivyaha ushobora kwikorera wewe nyene, mugatwe dusanzwe tumenyereye yuko icaha ugikorera mugenzawe. Icaha cyo kwiyahura ni icaha gihanwa, ni icaha wanashaka bigenda biravugwa ko kino caha biba bigoye ko n'Imana ishobora kukubabarira. Ukoze icaha cyo kwica ndetse kandi ukaba wiyishe, iyo umaze kwica rero ntaheza ngo uronka akaryo ko gusaba imbabazi Imana, nuko kuko uba wamaze kwitaba Imana. Icaha cyo kwiyahura iyo cakozwe haba amatohoza atandukanye, kandi wanashaka bikanavugwa ko iyo vyabaye ngombwa n'ikiziga cuyahuye gishobora guhanwa. Muri ano makuru yacu tugerero kubashikiriza ino nkuru iri kiravugwa ko igihugu ca Espagne geruka kwemeza itegeko ryo gufasha umuntu kwiyahura mu buryo butamubabaje. Jane Hitman Syriac canke Sisi Hit Promoter nabateguriye ino nkuru. Itel A37 is Diamond Platinum choice and your best choice. Itel, enjoy better life. Igihugu ca Espagne no igihugu kigira gatano mu bihugu vya Buraya avyemeje itegeko ryo gufasha umuntu kwiyahura mu buryo butamubabaje ni nyuma y'Ubuholandi, Ububirigi, Luxembourg. Bigakorerwa rero ku bantu bamaze igihe bagwaye indwara zidakira ndetse kandi zibababaje cane. Inyuma y'imyaka ishika kuri 3 iri tegeko ryigwaho mu nama nshingamateka na nkenguzamateka vy'iki gihugu, inama nshingamateka yaratoye iri tegeko ku majwi 202, abataritoye abashika ku 104 ndetse n'abatagize ico barivuga ko bashika kuri 2. Nubwo abagize inama nshingamateka muri iki gihugu n'imigambwe itandukanye yo muri iki gihugu bemeje iri tegeko ndetse baranarishigikira, abandi bari mu mashira hamwe aharanira agateka kazina muntu bakaba batarishigikiye. Ni itegeko ryaje inyuma y'imanza nyinshi zitandukanye zijanye no kwiyahura akubera ibibazo vy'ububabare bukomeye cyane ndetse n'ivyumviro vy'abanyagihugu. Nyamara kuri uyu wa kane ibihumbi vy'abanyagihugu bihaye amabarabara abashikana ku nama nshingamateka ya Espagne biyamiriza iri tegeko, bavuga ko ari kwambura uburenganzira bwa kiremwa muntu bwo kubaho. Bitegekanijwe rero ko muganga mukuru azoja yemeza canke agahakana ko iri tegeko rikurikizwa bitewe n'impamvu runaka, ariko icyemezo kikazofatwa n'akanama gashinzwe kubisuzuma. Bitegekanijwe kandi ko iri tegeko rizotangura gukurikizwa mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2001, akaba ari no mwaka turimwo. Nibaza ko muca mugira ico muvuze na cyane mu gihe rino tegeko naryo ryo kwemezwa muri bimwe mu bihugu vyo muri Afrika, tutibagiye igihugu cacu c'u Burundi. Reka tubasezere tubibutsa ko mwogira subscribe mu gihe mwa mutarabikora, abamaze kubikora namwe mukabandanya mudukurikira tunabashimira, ariko abatarabikora tubibutsa ko mwacerewe kuko nta handi ushobora kuronka amakuru yizewe kandi nkuko mubona twamaze kubitangura, ariko aravugwa ku rwego rw'isi, ariko kandi tutibagira na cyane kubashikiriza amakuru abariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na Gahwane.